hari ibintu vyama biba buri gihe ukabona je nk'ubu ndari live mbona abapolisi baduze kuri stage kandi se amakosa yabo ni kuba batakurikije umwanya bifesi saa 9 ari yamaze gushika Linoji saa 8 yari hajya yatumye la vista agende kumuzanira ico kiboro aho rashira ku kirata kugira ngo aze jewe nashitse hajya ayo namakuru nahawe urazi yuko la vista jewe for win namakuru nahawe hajya je nashitse la vista na gishite gaere bariko barashwana sho itaraba sho umva bife wonumva yuko bife sitwaze ngo biranse ko ndahava none wewe yamase fem reka tuvuge kwanza ibya dunda na budget tukane tuvuge kwanza dukosore yes yego ari conseil anatasha izoba la boss izoba o bife singene masupagu arimwo lolilo masupagu arimwo lolilo yagiye fast ya mipro mwibutura n'Amerika none mwibutura ya mipro uragenda ku drive urabizi yuko umugore by'umugore ibaze man je nagiye muri concert nambaye costume ya waruvuye umugore yambaye imvutano avuga ati jewe integerezwa kujashika nasanga rero nari kuri podium ruri saga plus saga plage ni moto ai na wapi urabivaga bro yes abo bose bateye akajagari muri Dunda na Buja FM barimo hajya muri shwara boss urabyumva barimo muri show la boss la boss wenye Natasha wenyene niwe arekuriwe kuririmba amasa ashaka rareyo kubera umutahe nigwiwe naho bazovyuga arafise gutuba igitanda kuri club dirake atumiye ko n'umugabo wiwe inkonda baririmbi bigirarire hake kuri stage nta ngorane n'umuryango wiwe arafise kubitume ko ni show yiwe urabyumva ni nkuko hajya Dunda na Buja FM ababiteguye bavuga ati twari kwirarira hajya kwa nibo ni mitahe yabo bemvesizemo mugabo wewe ibintu by'abandi ugomba kumata urabyo kuba rumata ikintu gari niki kugira ibintu natwe tuba burorero birababaje kuno munsi concert iba ejo muri media ukumva ngo Lolilo ngo yagiye ngo yagwanye na Amipo oya ntibagwanye je umugore bari bicaranye by'umugore yambwiye ati nari live nako ndafata ka live uzurabe live iri kuri Facebook yaje nanze ati karabasasi kwera hari hageze ko Satubi yaduga kuri stage buryo umugore yanelefanya yambwiye ati Lolilo na Mipro ngo Lolilo ngo afashe pana niyondira yiki ngira ngo yagiye gukabakaba ngo baca baravyugara ko nubundi amasaha bari basavye ko byasabwa yuko 22h show iba yagize iki yamaze guhera kandi naba abapolisi bakorera ku itegeko barabicandeze kubera ibintu byose byari kuba umutekano ari guhungabana inyuma yayo masaha abo bari bajeje kugira niyo bari kubibazwa itariki 3 z'ukwezi k'umunani nta nzoga nimwe izoba iri muri circulation izoba zimukiye kuri source du Nil kiretse zike zizoba ziri kuri 7 Lovers Hotel voilà na hanu habiri gusa source du Nil change 7 Lovers ni kuri source du Nil ni inzoga zizoba ziri kandi kuri prix normal amustere ndende izo bigugwa 305 Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mezereza nkurase mwiriwe canke muramutse bivanye na muri. My name is Mutezi The Answer in Magic Channel TV. Marigeze nako udashaka kujakira. Nitwa Franiki. Mutezi The Answer. Yes, nitwa Franiki The Answer. Canke Mutezi, canke ushaka unyite Mutezi. Bo nka Simbiza bishaka. Kapana bandi. Abakere ne dukunda gukona noti. Turaraba tugahwera nta wundi muti. Yo ni ndirimbo ya Teddy Sugar Daddy. Indirimbo ya Teddy itwa Distance. Genda kuri nanje nkabandi Sugar Daddy. Ako sinabwaze kubaramutsa ko ukunda kunkwa kwayo. Ko umuvandimwe man. Yes, genda utsa akunzi ba Magic Channel wose kwadukurikirana uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri mu Tanzania, muri Congo, muri Kenya, uri Buraya, uri muri America, no Australia. Abantu dukuri bari muri Oman, mu bihugu by'abana. Mu Budagi kwa Manchelo manager wa 7 Lovers. Niho kandi tuherereye murabona inyuma hari piscine nziza.
kandi nini ya cyane gose. iyi piscine yo twebwe bashuga dade bageze ko tugwara nambaye rheumatisme hari he zangwara Satubi nawe ramubwira azaraza koga muri piscine. Satubi baragwaye none ingwara zitumaho amata atembera neza. Satubi bakunda kuza hariko kwiza 40 ingahe 40 ningahe none ufise 48 man. Oya 48 man abageze yuko man ukutu dushinge ngaho upima amaraso uraba ni voice ukari. Niyo myaka tuyambye ko atazorongora. Ye mugabo azaraza ngaha kugira ngo agorore imitsi kugorora imitsi kugira barabe bana ko na Big Fizz ubuherutse amazi imitsi muri rero ngaba baratwegereje aga piscine ngaba bararavye ati aha muri Noro ni hano hari pose atanduru andi hano hari ama piscine usanga induru no ariko uri ngaho urumva yuko n'ibintu nta kimwe wumva hari pose harakayaga kameze neza cyane gose kandi piscine nini ya cyane gose isef petit grand iri nyuma ariko grand nabo mengo nini we ntayo woshobora nka uri kibamba oya je urumva kubera ari kesho z'ubusaza sinigeze ndonga twebwe twakuze twoga ntahangwa na Scott ngaho kandi Scott kera we Scott weke woga mayimbwa uyu aba peti twebwe tuba mu buyenzi tugiye guhiga inyoni adakoteza Nyakabega aba Scott bara badushushiriza mwimbwa inyoni zacu bagaca bazitwara apeti arafise umutima mubi sana man barafise umutima mubi rero twebwe rero twaba tugiye koga ntahangwa kubera koteza hari ya mwijabe gushika hano kuri ku kiraro ngaho Nyakabega hari amazi menshi twagenda turondera hano hari amazi menshi twabyita rindi kuko hariho shute urabyibaga Scott hariho shute y'amazi n'ubuzo birabe hari ibintu by'ibisimasima guki amazi yaraza kugira agabanye inguvu hariho indi shute yari mu buyenzi kuri seti twahita ku kibaraje de barrage ubashita kumva kubera amazi barubatse ibisima kubyo amazi ntagira amadega amazi akaza afise inguvu agashahirana agashama umva amazi kugira shute gucya asagenda ndogo ngabo kubera inguvu byagiye birabomoka rero twe twakuze twogaza nahangwa tuduze ruguru mu rugombo tukogaza Rusizi amazi atemba dukeneye koga naho amazi nayo ari calme twagenda kuri Tanganyika dutashe tugatamuhera twera tukagigiti maka turabivamo cankura nanga rero ni mpamvu rero nk'ubu kubera kumvo z'imyaka umva meruka amazi muri yo myaka togaza nahangwa za Tanganyika za Rusizi mugabo rero kumvo z'imyaka nyene cyatuza nyene ngaha tukaja mu gapeti akora 7 lovers 5 bare tu Yari sina mahera menshi. Oya ni make. Yes, kuba nubose bose nabwira yuko umpeti nimuzo mumere ko Franika jam Franika afise ingeso mbi yo gusoba amapisine. Kabiya bintu nuzo bisubira. Zabaye gasimbizi. Utazo biraryoshye ngo ni swing ukujya kuntu ngo Mani ko bari cyane. Yes, abantu bose boze mu nahangwa tubaramutsa. Turamutsa abantu boze mu nahangwa boze Tanganyika. Ni benshi cyane gose mwataha mufite imyera mu maso. Muso ambe no ngatanganyika ari 98. 98. Yes, turi ku 7 lovers ikibanza ciza, hotel nziza, ushobora kuronka uburuhukiro bwiza, aho ushobora kuruhukira hameze neza, ameze bon. Yes, hari comptoir nziza, ushobora kuraba match, hari service zihuta, igikoni cabo mes chers amis ndakibatuye. Ni mubambe. Hama kandi turi muri sama ku bantu bariko bariga mariage muri kino gihe. Mukeneye uno musaba déplacement aragwe ngo je ngo ruguru umujane ngo imwa ugafata suite. Hariho suite hejuru winjira ku buryo usohoka ari uko amafaranga aguheranye. Yes, aho ushobora kumara iminsi utamenya ko ni Bujumbura wanashima. Kandi urazi ko ari haruguru hari connection imeze neza. Namba ariko ari hejuru. Urazi yuko makote no muri Noro yuko usanga ubuce usanga internet atari kirenga. Mugabo ari hejuru man ufise connection imeze neza. Bifite ko wibereye muri street yawe ari
una enjoy nakazura akabandanya neza wanashira Alex. internet. Yes, turabongera mwebwe mwese rero kuza kuryoherwa kuri 7 Lovers Hotel udugana Gare Nord kujya amatafari mukacu udugana kujya amatafari naho kenshi je na Franike tuba twiporeshereje kenshi cyane gose. Uno munsi nshaka kuza kuganira ku ngingo zibiri. Ikintu cyambeje kuganira kuri concert igiye kuba ya Natasha Ngendabanga. Ego. Ni concert isigaje imisi mike cyane gose kugira ngo ishobore kuba itariki 3 z'ukwezi k'umunani kuri Source d'Inil. Amafaranga si menshi ni 1010 gusa. Harimo ni abasani. entre unique mbe bayita gute nta VIP naki Oya. Ni simple twese mugabo ikibanza ni cyari VIP kuri Source d'Inil ikibanza bon deje ikibanza gisanzwe ari VIP ikibanza gisanzwe ni VIP mugabo entre ni 10000 yes ikintu ushaka tuza kugarukako uberutse twaravuze tuvuga ko ngo isho ya Dunda na Buja FM ari izotuma itwereka ishusho ya show ikurikira ya show ikurikira bivanye n'ishusho yahabaye hamwe n'igiye gukurikira isho ya Natasha uyibona gute mbere ko tuza gushika muri Dunda na Buja FM d'abord ndavye ko je naragiye c'est vrai dimanche nari mfise urubanza mugabo narabwiye madame niko bigenda kose ntegerezwa guca kuri Dunda kuri ntegerezwa guca kuri SOS kugira ndabe exactement burya abarundi vy'ukuri basubiye kwitabira by'abarundi ngeragaje gukompara Dunda na Buja FM iheruka mu 2017 je niho narindi naragiye nca ndaba na Dunda na Buja FM ibaye muri 2024 nkaraba urugezo ko ahantu magaya n'urugezo biraryoshe yuko uno munsi umuntu ashobora kuva muhira agategura projet akavuga ati umunsi runaka nzogenda nico tu byamaye cyizere yuko na show itariki 27 itariki 3 z'ukumunani namuze 27 kubera mengo no mukomboza tutangura tuwa yiwe ya Fatima Saraba na Diodone arafise le 27 ko nonze mu kinama hari ibintu nanditse d'abord ibi urabika nigano twakoze biraryoshe yuko no munsi abarundi utanguye kwiyumva yuko tuba connected na public yacu like nararyohewe cyane mbonye urazi yuko burya umuziki abafana benshi bari muri Nord ego cyane gusuma muri Sud urumva oya muri Sud bariyo bariyo no muri Sud bariyo ari azakanyosha bariyo mugabo sumbaho muri Sud genre ndabizi nka show izobera kuri Source d'Inil hagati hagati na hagati mu gisagara hajya dufate nk'ubu kweri ryabereye muri Nord abantu benshi bacava muri Nord ko ashana nabona abantu bava kuri SOS batagucya bari benshi cyane show yari yitabwe cyane kabisa biga rero ni ibintu bimpa icyizere yuko uno munsi show zisubiye kandi kwitabwa ni ikintu cyiza urumva disubiye abarundi bakiyumva neza yuko ubasubiye kandi gupartage umwe munezero n'abafana babo novuga rero yuko shura Natasha ndavye ibyabaye kuri Dunda je nari nzi yuko abafana by'ukuri avana ari nzi yuko bamaze urazi ko bari bamenyerejwe yuko atamunyamahanga batoza mu bidakogwa atamunyamahanga ahantu ashobora kuzura uravye ahantu concert yabereye kuri SOS suvuga ngo ni mu kabare zasoka nizo mu kabare ni mu kibuga ni no kwishuri abanyeshuri bari muri vacances sukuvuga ngo na ahantu hamahuzuye abari bahuzuye nabantu bazanywe je nko mu gisata turimwo cy'umuziki kwa twifuza yuko tuba natwe muri iyo mbono sivyo kuko turavye genre hariho uravye nk'ibintu biba vyabaye nko muri Dunda na Buja FM hari ibintu vyama biba buri gihe ukabona je nk'ubu ndari live mbona abapolisi baduze kuri stage kandi se amakosa yabo ni kuba batakurikije umwanya wera mbo wasavye uruhusha dufate nk'ubuje navugana na manager nabanje kumubaza ati mwebwe uruhusha rwanyu ruhera sangapi shizo tangura saa 10 ihere 23h rero iyo timeline bisaba rero namba ari bifesi urabona yuko hajya ijya show d'abord urazi yuko iri ari show y'amaraso
show yatanguye saa sita n'abasani batanguye guperforminga oya ndakubwiye show ya Natasha ya Natasha ndakubwira shaka umva ubu dukeneye dukora ikintu dukosora amakosa yabaye kuri ya qualité amakosa yabaye muri Dunda na Buja FM hatosubire kuba mu zindi concert tugiye gukurikira ikintu cya boro kiza gukurikiza amasaha hari abantu babonye Diamond Platnumz iririmbiye saa sita ngumva akasha babatera induru isaha ni saha kiri important nuko namba bayarishwe uwo mwanya wiwe kaza kawukoreramo akagenda twigiye gukurikiza amasaha bro uno musi umusanaraza yabona ati ngo abantu ntibaraza akanga kuduga kuri stage erega stage umuririmbyi yidugako harana urazi je ndibuka sho nigeze kwandika ndakoramwe ibintu byavuye mu Rwanda yagiye gutangura saa sita z'ijoro abantu bari mu miduga barindiriye ko show itangura hari abantu baba bamaze kugura amatike kashigumira mu modoka hanze n'inkingi umuririmbyi wambere atangiye kuririmba gacubana abantu baragize iki atangiye kwinjira ivyo birakunda kuba kenshi iyo ntashikaho ngire live nereka abantu bari hanze n'indani hari n'abantu bari mu isite amatike bamaze bayaguze yani batari bwaze baciye baza ariko babonye ko ndaretse abamesha ba Scott nabande bari batangiye kuvuga ngo show yahomvye babyumva bisigura iki dukeneye ko show Natasha igenda neza je nabanje rafati none show ipanze gute ati bazotangura saa 10 gushika 23h kenshi rero usanga rero iyo saa 10 ibaye saa moya saa 4 uravyumva niyo ngwane kandi urasanga ingwane zitewe niki nabo basani basa tufate nka bifese bamushitse iyo saa 10 nyene ni wazotangura kashavuga ati Yesu yakurimbe nyuma ya Fabulous nakubwiye iti ko ari show y'amaraso narure kuri contrat yiwe havuga iki urabyumva je narigeze gukunda diri ya pre-musique ya 2019 Sadu batanguye muri no ntara intari kurikiya ni Fizo yatangura nuko byagenda gushikana kuri finale ari Fizo yatanguye Sadu barimbe nyuma ya Fizo kwa muri demi finale Gitega Fizo niwe yarangirije ko nuko contrat bikwiye komera tumenye kubahiriza contrat no kubahiriza orere namwe bavuga bati baguhaye iminota 10 fumurondera baba peti yamwe bebitwa gute baba peti yamwe bagira bamwe bagira mamasha bamwe bavuza bakagukombira indirimbo zawe yes bibitwa Historia number Historia nyine Hysteria number Hysteria FT Hysteria FT murafise kuyibwira ati urazi roga Hysteria FT twebwe baduhaye iminota 15 eske mwe iminota 15 onshiriramwe indirimbo zanje zose bari bigupangira man ukasanga umaze ubukezi minute kandi uvaho bakikunyotewe kwa daboro wewe baba kubukinze si show gwawe we bagutumiye uze gushigikira bavuga ati wewe uzoririmba 15 minutes gacugenda harabamesha ayabasani nka Bface avize ngorane abize birato vyiwe bifise taro Bface ura birato vyiwe yamavyongereza ko taro arafise igitaro kiraho mengo ni misumari gifise uzora Bface birato vyiwe ngene babimeze munsi guca ara ahantu abara bimeze ngo namavisi comekamo rero afise niko yakunda kombara mitimba rende bijya bitimba rende rero vyiwe nibifise kushimwe hariho ikushe imwe ari ashumika n'amavisi arafise ururato gwiwe amashiramwe supaguru kuburyo yageze kuri stage aca mata nkuko mengo showe ni gwiwe akanga kuvayo nico kintu ucabaye ubuherutse umva agenda agafata ibirato agakubitamwe supaguru aca mata uravyumva egucya nashaka kuvako kandi aurere karakubita ibi playback ni rika twavuga isede mumbare ndashaje mumbuzi isede arabana bubu batashobora gutahura ibyo mbe bakoresha iki kera twakoresha isede kera ikaseti urumva wewe urumva ni sede biki yaririmba urabyumva bijyana biraruhisha abantu ariko ukiri ngaho nyene nico kibazo cadutse ubuherutse biduna na Buja FM
Reka tuvuge kwanza ibya Dunda na Budget Fete kandi tuvuge kwanza dukosore. Yes, yego ari conseil ya Natasha izoba la boss izoba ubifesi ngene masupagu arimwo Lolilo masupagu arimwo Lolilo yagiye fast ya mipro mwibutura none mwibutura ya mipro yagenda ku drive urabizi yuko umugore by'umugore ibaze man je nagiye muri concert nambaye costume yeah umugore yambaye imvutano avuga ati jewe integerezwa ujaye nasanga Lolilo ari kuri podium ruri saga plus saga plage ni moto ai na wapi kandi amazi arayiteye saga plage apegwa na mai ari mu bikinga eske ini ya minota 10 ba muhaye kwe ngamivaga bro no ese wewe gwa minota 10 utarondereye bitwa Mysterio yes Mysterio utarondera peti bakugirire mashup bayikugabaniriza indirimbo zawe bagwira indirimbo kugira ngo zingane n'ujya mwanya bagwa indirimbo imwe uyiririmbe umuntu tumwe yabwo bayikumbure none gashano ntaye bakoze kuri YouTube iri mu indirimbo namba 13 namba 10 zinga yes zose bazishiramwe mu ndirimbo imwe yes nibaza yuko kugira ngo barone akaroro keza barabe Mysterio wave team murabe akaruru keza urabyumva ni kujya rero abandi avuga ati bamuhaye 10 minutes ni show ya Ndenia Natasha imitahe ni ya Ndenia Natasha we nambuke ni ibintu byo kuba masupagu yagwawe byo masupagu yateguye ku mutwenzi twarabibonye urabyumva rero ijya vibe raryoshe cyane mutwenzi yamayuzuye urabyumva rero ijya vibe nayo yo kwipima ati najewe ngende kuri SOS ndaba abantu baje urabyumva ijya vibe bikazemo vibe utabona abantu yo baherera yego avuga ati hariyo najewe reka ino show rero ndayigire gwanje ko barafite iminota 20 20 minutes yo performing agaca agomba kuririmba n'indirimbo yandikiye matongo urabivaga bro yes abo bose bateye akajagari muri Dunda na Budget FM barimwo hajya muri show ya boss urabyumva barimwe muri show ya la boss la boss wenye Natasha wenyene ni we arekuriwe kuririmba masa ashaka rareyo kubera umutahe ni gwiwe naho bazovyuga arafise gutuba igitanda kuri club dirake atumiye ko n'umugabo wiwe inkonda baririmbi bigirarire hake kuri stage nta ngorane n'umuryango wiwe arafise kuitume ko ni show yiwe urabyumva ni nkuko hajya Dunda na Budget FM ababiteguye bavuga ati twari kwirarira hajya kwa nibo ni mitahe yabo bemvesizemo mugabo wewe ibintu by'abandi ugomba kumata urabyo kuba rumata ikintu gari niki kugira ibintu natwe tuba burorero birababaje kuno munsi concert iba ejo muri media ukumva ngo Lolilo ngo yagiye ngo yagwanye na Amipo oya ntibagwanye je umugore bari bicaranye Dumugore yambwiye ati nari live nako ndafata ka live uzurabe live iri kuri Facebook yaje nanzi ati karabasasi kwera hari hageze ko satubya duya kuri stage buryo umugore yanelefone yambwiye ati Lolilo na Mipro ngo Lolilo ngo afashe pana Niyondira yiki ngira ngo yagiye gukabaka ngo baca baravyugara ko nubundi amasaha bari basavye ko byasabwa yuko 22h show iba yagize iki yamaze guhera kandi naba abapolisi bakorera ku itegeko barabicanditse kubera ibintu byose byari kuba umutekano ari guhungabana inyuma yayo masaha abo bari bajeje kugira niyo bari kubibazwa urabyumva manake sasa ba Lolilo ko bari muri jaboro sivyo ikintu gusa bo kubahiriza nisho cy'amasaha urabyumva niba mubwira ati wewe umva na bartiste banga ni trabe Lolilo Bifes Double J Diodone ariwe nuza mununga Kiriku oya nashani kwena rimwe oya Natasha batanu Indragato oya uruhande Fabulous Kamirgato urabyumva Ufate nk'ubu bashaka gusanga kuri programme hatangura nka Bifes sibyo
ugasanga atangura bivesi Yeah. aba Fabirove arangize Yeah. urumva ko Fabirove afite utuntu twiza yateguye Yeah. kurazi ko amaze imyaka myinshi amukaniye nta konsere n'imwe iraba nka bato urabyumva bavuga bati aha rero tugomba twemeze ukaze ninde hagati ya bivesi na Fabirove yes urabyumvaga bro ico ni ikintu kiri special Yeah. kiri muri show izoba ya itariki 3 bisigura yuko umwanya urashobora kuba abana muniniye kurazi yuko umurapere kenshi ashafata umwanya muniniye ariko atari karirimba indirimbo afise ariko arakorera ku mabiti ko tumwemerera aha ico kibaza ko kandi ni nkuko ntawe ubizi ni nkuko usanga hari akabijya bateguye babaheringi bato ego ndavyibuka kabisa ndavyibuka muri 2019 yeah haro kermesi nawe yahuza Prince Mushindi na Bface video ndayifise asha Mushindi yavuze ati je ngo ndabicira umurapere wanyu mwemere kara mutikuye yego nibaza yuko ibi bintu bazigiye tubirindiriye cyane muri dunda nta mwanya wabonetse ariko nizere mugabo hajye umwanya urahari abaririmbyi si benshi abaririmbyi indwi urumva ni batandatu batumiwe na mwene concert yes muri ico gihe rero ushobora gusanga rero mwene concert yavuze ati reka Bface na Fabirove kugira dukora ivyunguka bavyumva reka tubakoreshe bato hama ikindi naco mane ijya concert na Natasha Vrema je na yazi narafa yambwiye yuko inzoga ibinyobwa byose izo ari prix normal urabyumva umuntu wese azoba yabuze inzoga mu isite zoba zimukiye kuri source du Nil nimba ushaka kunywa inzoga umuntu azobura bisi zoba zimukiye kwa Natasha igitoro ni igituro yaranguye igituro cy'amabisi yose bisigura ko uwo munsi umuntu azobura bisi nazidoga nazirirwa yatonda no ku murongo adutumaza uzoba keneye bisi uwo munsi uzoba keneye gutaha azoja gufatira bisi azogenda gufatira bisi indani y'Inil n'igituro kizoba cimukira ivyo Big Fizzo yarigeze kubikora muri 2017 igihe azawugira lancement officiel ya album yitwa Physiology ikibazo kizohava kihaba igituro yaracimwe c'amabisi agitwara kuri La Costa Beach ivyo ni ibintu niboneye n'amaso yanje bisigura yuko kuri le 3 itariki 3 ntagiye umuntu azogenda kuronderera bisi muri centre ville azogenda kuronderera bisi hehe kuri Source du Nil n'amabisi azobari umuntu azobura inzoga uwo munsi n'ukeneye kurangura arabamesha baza bagura inzoga ku icupa bose ni sawa uri kuravyumva neza ibintu ndavuga umuntu azoba akeneye kurangura inzoga bose nawe uri kuravyumva uri kuroga muri piscine abona ko ari abajene bariko baroga mujene ni sawa uranywa inzoga itariki 3 z'ukwezi k'umunani nta nzoga n'imwe izoba iri muri circulation zoba zimukiye kuri Source du Nil kiretse zike zoba ziri kuri 7 Hotel voilà nahantu habiri gusa Source du Nil zaro munsi canke 7 Lovers ni kuri Source du Nil ni inzoga zizoba ziri kandi kuri prix normal Amstel ndende izo bigugwa 305 sinagiye imana eganira boss umva Natasha yahora agira ibintu bita nahora ndabijamwo kera bataraduteranya na Natasha yaragira kita la boss party twagera twambaye impuzu zera ko ari kujya amafaranga gusa niho hari uturimbo bakunda kuririmba mukunywe musilipe ntayuzi iyo ndirimbo we bayiririmba gute mukunywe musilipe iyo nyimbo urabyumva so rero ni gitaramo bapaze gupanga fresh ivyo ni ibintu nabwiwe na manager Rafa yambwiye ati nta bisi bazobura abidepasa na bisi ndamubajije ati none ico gitaramo nta VIP ambwiye ati nta VIP hari ati bose ni dibal kandi inzoga prix normal ikibazo kizoba gihaba ni hagati y'abantu babiri Fabirove na Bface gusa hariho umwe azohava atinya kugira bato n'uwundi wibaza yuko yo barinde
Fabirove se ni masupagu nawe uri kudukurikirana wibaza ko ari inde azohava atinya ubundi muri commentaire masupagu azohava yemera bato azohava yemera bato niba mubwira ati muje hajya abapere babiri muduhe freestyle baduwe babashiremwo beat ico kintu mengo natashiyo gikorerako uko bigenda kose namba yabihisemwo akavuga ati Fabirove na Bface bazoburira muri concert imwe uravyumvaga bro twitege ico kintu twitegereyo urubanza ujya munsi urubanza ruzogira iki uzocibwa ari nta mpamvu rero bisaba rero abantu dusidukane n'iyonka kugenda kuraba ivyo bintu ni navyo bica bikuzi no industry uravuga bro nkuko twabivuze nico giteramo kizokwerekana igicapo cyo muri December nico giteramo icyambere twabonye yuko abarundi basubiye gukunda ibyabo tuvyemeze kandi ubugira kabiri tugende tubikore no kuri source dinire kuri SOS vyarabaye abantu baruzuye gushika urinze wumva umusani yeme man je ndabizi Bface yashitse kare Bface saa 9 ari yamaze gushika Lino gisa munani yari hajya yatumye La Vista agende kumuzanira ico kiboro aho rashira ku kirata kugira ngo aze kuma jewe nashitse hajya ayo namakuru nahawe urazi yuko La Vista jewe for win namakuru nahawe hajya je nashitse La Vista na Giste Gaël bariko barashwana sho itaraba sho umva numva yuko Bface yitwaze ngo biranse ko ndahava none wewe yamase supaguru gutya yaryohewe avuze ati mikono uje akabona amaboko nk'igihumbagize gutya aho havawe nawe nyene gagamu umuno bashe bagira iki cyo bita ikiswi iki umunoho ukuguma kuri stage umunoho rero iyo minoho rero umunoho ni bayireka iyo minoho baze barategura ibyabo that is why gutera intege Natasha no kuja mu giteramo ciwe uravyumva gutera intege Fabirove na Jean Fabirove na Bface nukugenda nuko timu kakurazi yuko ingwane dufise yuko abantu bigira ngo bemera abo batipe bagira ama commentaire baterera induru gusa ku ma Facebook cyo cyo tugarukeko bafise umunwa ku Facebook 10 gusa prix normal bisi zirahari haracari kare uravyumva nta bisi nimwe izoja muri ville zose zizimukira he source dinire iko mu giteramo cyitwa zona kimwe ico gihe hari na bisi ni bisi ivuga ati iva direct mu Kanyosha iva ku Musaga ija he muri source dinire nta cyitwazo gusa ahubwo rero vyiza ifu yuko bagira communique batanga amasaha umwanya izo bisi zogenda gutora abantu kugira ngo umuntu abe yiteguye azomenya ati ibirato biri hanze umuntu agiye muri la boss concert bisi tuzisanga zizori sizagusa bazoziri ariko prix normal naga nyene nimba ari 650 uva mu mirango uva namba ari mu busigo arano numvise ngo ndemo mu busigo busigo barihisha igihumbi voilà nico nyene bazori nta cyitwazo mu Kanyosha n'amajana 600 kubera uno munsi ko turapambana yuko twubaka igihugu atamuntu numwe yidoga kandi birakunda uravyumva rero niyo mpamvu rero bari bacyabaho abantu baba boss bakavuga bati iki ni kibazo namba mufise ikibazo cya déplacement amabisi azoba hari uravyumva ivyo narigeze kubibona no kuri pamoja pamoja barakunda kubikora paralizana ijya ni point of nigeze gukora kuri pamoja bigeze gukora yo muri 2017 narageze analyse mu nyuma bacha baratekanya ayo mabisi rero birahari rero namba dukeneye ko igihugu cyacu tucubaka urumva bisaba yuko tubonye ikintu twihutire kuko hari ikintu navuze kare turabye dufate nk'ingene ba LOLILO bavyitwayemwo niki harafise gusohoka igiteko ati nagitera mu kuzosubira kuba kubw'imyitwarire none uvuye kuri podium ucugenda gufata ame promunuze nya mu mapanaro mu magara
magara ugenda kumurondera gutya barabibonye murashamiranye iyo raporo igeze mu bakuru baravuga bati ntagire uruhusha turahagaritse the same nk'ibyashyikiza saporo na zandi ni ibintu biba bibaye babyuka bavuga ati bana rero ibintu byo kwamatu tuse turakosora allo sadi ibintu byabaye dufate nko muri Dunda na Buja FM turashima cyane yuko abene gihugu bitwararika ibiteramo ubwo rero bitwereke kubahiriza amasaha babe serious ntarabati nta muntu umwe aratse peut-être bari uwo muntu arindiriye kujya kuri podium kugira aze ikintu namaze kubona iyo n'ababiteguye babishize mu buseriye abantu baza ku masaha yo muri Dunda abantu batanguye kugenda saa 4 ego afise petit frère yambwiye ati je nshaka kujayo yavuye muhira saa 6 umuntu wa mbere agiye kuri stage agati wa kameme ego bivuga yuko saa 6 hari amaze kuzura naho nyine birashoboka hame ikindi naco abasani bareka yo ma complex ati je sindirimba ano masaha uraba gusa muri kontra yawe havuga ibiki namba havuga yuko uzoririmba isayi ni ubahiriza kontra ubahiriza amasezerano genda we ukore hari ibintu byigeze kuba ba We Love Music kuri show ya Christopher ntibagiye kugira check sound abanyarwanda bamaze biya check sound yabo bacha bazango bagire live bavuga ati no ntibikunda kugira live ata check sound waje kugira bacha babuze kuririmba nyuma ya Christopher abantu bamaze bariko barataha bari bazi ko bataza kuririmba so niyo mpamvu rero tube professional bakubwira tuzoririmba sa nuzokugurura niwe muririmbyi wa mbere uzotangura shika amasaha bakubwiriye ko dugana equipe ya kuri podium bitume bibatebirako amasaha wewe mwumvikanye namuzo mara kuri podium namuzo ni indirimbo 5 namba ari mashup wateguye namba ari biki wateguye bikore urangize witahire nuvuga ngo urumva ngo sinova kuri podium ngo abarimbyi ngo abafana bakinkene none isose yose ucuyimarirako genda bakigukeneye ku buryo next baza kunyotewe bagumane ya nyota ati nuko Imana buri gihe sinzi kurabona agapira kaba karyoshe kuvuga ati basibogije muri prolongation urabibona so I like that ndakunda ibintu urumva ndakunda ibintu to professional hamuvuga uti namba bamaye 30 minutes ni 30 minutes nyene hama iyo yindi 30 iyo nibankenera umwanya munini ni ya vibe nyene ni ya connection namba wabonye ati abafana barakwemera kati narabonye yuko munyemera cyagihe karibu ngaha naho dabire navuye kuri podium mukinkeneye rero ubu nanje ni munzanga nk'ibidiwa nazokora bituya bien sana dusoze n'igano cyacu twego turavuga ku kijanye na La Boss Concert ni concert nziza iri kitegurwa neza kandi teguwe umwanya munini nta citwazo ibihumbi 10 gusa yandi yo kunywera indani nimba urashobora kuja ufite 20 gusega imbere n'inyuma 20 urumva urafise mwe inzoga nimba unywa mubimba urashobora kunywa mubimba urafise zine mubimba urafise zine 2005 nimba unywa ifana urashobora kunywa ifana 2005 ni nyinshi urafise ifana hafi zitandatu urashobora gusohokana amashami kana shamika hacu utaja n'umuryango umuryango urawutwara je na mwamikazi wa niyo zuba turi ntaco buza utarihira petit frère wawe ari muri vacances wa kamuriha neza 2020 munaingia munaenjoy muraza kuryoherwa kandi kuri source duniri hameze neza hari amahoro hari umutekano hari nta iki nta ari nakayaga kwa hari ibiti nahantu ubona ko hitazuye hameze neza cyane gose dusozera kuri kino kintu kuri show nyene Dunda na Buja FM ama insolite habaye rero Namasite ashakura 3 abantu bashoye kuhomarka. Iya mbere ni ya Bface on the floor na Just Gaël kuri stage baterana amajambo. Umwe yari yambaye super glue. Yawe yatabya super glue undi nawe ari kuri pression y'abandi kandi attention Bface yagiye kuririmba 22h zageze umva. Bari bamaze kuja muri erere. Yes. Nuva yuko Karabasasi yavuye atararirimbye. Yes, nigeze aririmba. Bface bashamirana na Just Gaël kuri stage. Ni gicapo kitari ciza Lolilo aja gufata mu mapantaro amipro akamusanga yari niyo ni insolite igira gatatu directeur wa Buja FM ariwe Frank yashoboye gufatwa n'umutima
kubera ko ibihejeje kuba hajya anya ni kihe kintu abantu bo kwigira kuri irya show? D'abord urumva yafashwe n'umutima urumva yuko imyaka imujanye. Oya arashari muto Frank. Nese bani nubone burya bucube niki? Yo ni imyaka irikirage man. None nka jewe. Kaka hari imyaka ufise uyigezemwe. Kaka ntuzumvuruga. Ikindi bidondo niyo yabivuze neza. Ariho groupe bafise yadunda na ati wewe uracyari ufise amaraso ashushe. Nk'ubu peti bw'ubu buje bumenyekanye ubu peti bwo bwirino urana ko ari akana kajya n'amaberebere aracyagasa no mu mazo aracyagari ko ubwidrama n'umunsi yakwije imyaka 26 abo tumbwira birthday uravyumva 26 bari karagendamo nawe ari karagenda aracita ngo baby kira yagiye kurira ubuzima Zanzibar gato aracita baby kira mugaba attention ya mpeti uraziye ariko namuvumbe man agiye kurihira umuntu imiti umva jenzi ngo ni wagwaye nabo imodoka iparitse hafi ya pharmacy man ngiye nsanga n'umuntu nambara umukarani nambari man umuntu mbwate ne murazi nati nuko nzi ko ari umukozi ati wapi n'umuntu tuduhuriye ngambwira ko ashaka avuye ashara urabona ko dirama tafise umutima wo gufasha man umuhezagira zo wa man nimba ari kubera ko ubuzima yaciyemwo arazi kandi rero cyo ndamukundira ivyo bintu byose dramati uramuvumbura ntakunda kubona mediatize namubwiye ati ngaha nta shwa office vraiment maze kwimukorera kabiri gaza kure kuza baude namusanze agiye namubwiye ati nibibaho iyi ni content nagiye gatanga amahera mwibarabara abarasa ajya amahera karabaheza peti baje kujya sasa ayo ma insolite rero abantu bari mu entertainment no kurukima tureka ma insolite nukuri bifeso yagavuye ati ngo gabanya insolite ariko insolite arazikora wewe urazi neza yuko entertainment ni abantu twisaziye Frank ngugeraba byari bimuhitaye rukuri kwimana umuyobozi ni yagenda arafise yo ma projet niki ngiyo kwa bibya bigenda gute ejo yegaye zonyerera kuri Satubi urabyumva ubone ngo nawe tugenda imyaka yishahenda tuma uri nzubona mumesha je kuva mbaho sembiyoge piscine mena shinda hapa mugaba urumva amaguru niki piscine urabimbaga bro yego rero ibintu byabaye insolite dufata nk'iyo ya bifesi wowe uzi neza iminota baguhaye ugakenera kugira shuyi wawe ukeneye ubona yuko byanse basi nasubire mu kabare nagenda kumutwenza agendegera plaza yaririmbye umwanya munini kandi muri show yiwe none show yari gwiwe hari umuntu yigeze amufata ngo bifesi ngo yamaze umwanya munini ya urahera byose ugahera ukanimba urumva hari abafana ba karaoke amaruriro nawe afet nibaza ko atahejeje kuri urumva mu bisanzwe none wowe uhereye kuri Saga Plage ni moto indirimbo ndakiyibuka urumva yari indirimbo publicity niri umugabo mwiza saniri ekarimba okay kugira ngo abemeze yuko Fizo ngo ngo lele amani microfinance yanahombye jeriyo nashise karirimba lele amani lele iziganya nziza sasa amani wapi na wapi kurimba bima matwi gitanu zike nziza no bakubwiye ati ai d'abord yari imyaka 10 ya Buja FM bisigura iki bariko baracelebra abantu babafashije kugira bagera aho bageze menya ati muri iyo myaka 10 niye ndirimbo yanje yambe yatangiye kuvuzwa muri Buja FM eske ni amani uravuga bro hana baririmbye ngaha dufate nka ba mununga batigeze baririmba muri shop ça se comprend mununga n'umuririmbyi wa Iteka FM yazangwe na Iteka kutaririmba muri Buja FM c'est normal oya hari kizo nibisa no umva menya ati kaka ndiko ndakushira muri logique nkabaje abantu baze bagira ngo isanganiro award ngo none ko batahaye no barabati muri platform yiwacu nibande bakoze muri platform baciye cyane bafashije kugira ngo igera higeze voilà nibo bahitamwo ukabona ati ngo naka ngo yatwaye ngo isanganiro ngo umujyava ngo ntazwi ngo nta kuntu ngo none wewe none wewe waraciyeyo wewe waririmbye ngo
nikundira ibisusu wewe ushaka nikundira ibisusu niyo iza gutwara muri club vacances ndipo bana nayibugije wowe ushaka ngurumva ngo muri Elton ngo babigoreza agashimwe ngo legending no iyo kuri imbombo mwishashe imbombo mwishashe ngo ushaka kubera yabaye virale ku réseaux sociaux hari indi ndirimbo mazi imisi y'abakongomani yitwa kutokuombewa ngo utogusengera kutogusengera minga ngo abare kandaga kumvisha kare nagashize kuri stat baguma bakansaba manje ekana kagwe basi ukiyumviriritse ugasanga nk'iyo ndirimbo ukeneye ngo ugacuyisaba nko kwiradi ni indirimbo bati kutogusengerwa ati uyu mugore yabuze uruvyaro kubera batamusengeye urabivuga mwene wa nginga yumvirize kutokuombewa kutokuombewa kutoomba alifukuzwa kazi sababu ya kutoomba kwa tigeza senga amakazi kiwe ni handirimbo ya Natasha bigera guhagarara hinduki hari indirimbo twa mwende mugende uravyumva usenga badukenera indirimbo yarabujijwe n'igihugu ntidukeneye ko mwe mwibukane sense karayisoma mwende by Natasha Fizo Fizo Big Fizo Double J the one urabivuga bro bisigura yuko ikintu atari gwawe vyemera ati aha si wanje Fizo ni yavuze ati aho utari burare wahava kare iki aha natari wawe uhagumira iki iyo stage yigumira kwiye rero ayo ma insolite yabaye ni muri byo kumenya ati aha ndi si mu vyanje wowe bagutumiye uri umutumire niko no gutumira muhiri wanje none wewe uje muhiri wanje ugatera udukuru turyoshe nani ngomba harari jemwe ninzu nakubwiye ati Franike ro ngaha ageze kutaha kandi ntangura bukebuke kandi oya sinavyize yuko urinda unambwira ko ntaha uribwi ifoke ngende nkumbuye ugashubwira ati ngurabara rero ngurumva ngo udukuru ndiko ndatera ngo mumamikazi yadukunze reka ukene kundehereje umugore reka n'ibindi wowe ugasanga wavuze ari abantu fate ngo washaka kuza muhira nkaguhereza nkakugurira ya mbere ya kabiri wasanga rero kuvugishwa urabona rero ugatabona kuvuga udusoke umugore wanje akaguma twenga gacu ugomba rero kugotwa ngo hagume rero ukanga no kuhapfa hakugenda kubwira to yamanze gumenga cyari kare Juste Gaël gufata bifesi Juste Gaël n'umukozi wane akora FM Juste Gaël kubwira bifesi ati vaho tugenda narabwira ati genda hari kosa yabagize oya sasa bana tukiyango unabakiye nibaza ko bi arafise impamvu yansakagaye ingene yamukuye kuri stage yari yamaze umwanya munini umwanya yari yamaze kujya umwanya abandi we VP binutswe nk'akagaye kuva na kera udakeneye akagaye rero kurikiza amategeko ega abantu bose bikanga akagaye nabantu baba bakeneye kujya hors norme we bakubwira turirimba 20 minutes ni 20 minutes man ugira ngo chrono jera mukunze sadbe muri pre musique ya 2019 man yararirimbye arabisa tugitangura muhinga ndafise video public yari mukeneye yababwiye ati jewe umwanya bampaye waheze mushaka mfire ngaha Ejo kufira ngaha umwanya bampaye waheze simfira ngaha bana ati kifototse agafota amaboko gutyo ati nkakujya iyo umukuru w'igihugu yabagendeye ko yene muzamanika amaboko nuko video ndayifise bavuga bro satu bini professional aramenya ati bampaye iminota 5 bampaye 10 gusa nuko atigeze ronka amahigwe yo gusangira bugize kabiri bimubako
ya atari bwa mbere yari with design yanse kuva yari yambaye amasupagu yanse kuva mu kinama uravyumva amutera amabuye hama Satubi birapfa mugabo kandi ndakwibutse yuko na Satubi na wene muri 2017 nawe yafise umuntu ho nkuwo nyene wewe yaritwaye kuri stage ku nguvu ndafise video batamuhamagara bagende kuri page ya channel yanje ya Simbizi wase Mavomba barabe video yitwa umwihwezo Dunda na Buja FM ya 2017 bazobona neza umva Fizo yaraduze kuri stage nawe ne yambara amasupago aguma kuri stage Satubi biramubabaza ko Satubi yaririmbye umwanya muto kandi yaririmbye kare acagomba rero kandi gusubira kuri stage ico gihe ari umwanya yagomba kujya umwanya bidon narageze ko bidon ndaduga kuri podium bidondo wa bidondine burakeye ngo tuhabone ni itariki 3 ukwezi k'umunani ni source dinire ni 10 kwinjirana amafaranga makenya inzoga canke ibindi byose mwihereza prix normal nta ndwitwazo ruhari haracari kare ibihumbi 10 ibihumbi 20 kugira ngo urashaka kubisevinga urashaka guhera uno munsi ubika bibiri cyangwa ukayiba mugaba bagufashe burayagusha none ukwandura abantu kugira ega byose turavyemerewe ushaka bigisuma nka wewe za ushaka bigisuma nka wewe ega byose turavyemerewe kugira tugabura ubuzi ariko si byose kugira ubumazi none okay yaba umusuma dahari umupolisi yokora iki chata yes bon dusoze ingano cyacu rero akajambo kanyuma ushobora abakunzi umuziki ndundi abakunzi b'ama concert muri no sama ni gute bo kwitegura kugira ngo bashobore kwitaba ibiteramo bigiye kuza bahaye support cyane bahaye support entertainment bagire bongereze inguvu bashigikire bahaye entertainment bahaye support entertainment y'u Burundi bahereze importance amakuru y'abarundi kwirigara basubire kuyaga makuru y'abarundi no musi nivyo bihari ivyo bagira amadeba muhira hehe mungo haya muri famille wicaranye na Shamika kabwira histoire y'ivyo Burundi dukunda Burundi tu kuko nta kindi gihugu tuzoronka atayiki nivyo namambwira n'abapeti bari aho bahunze naho ahuri bahita mu buhungiro niyo mpamvu usanga ufise titre de refuge muhira ningaha mari muhira kandi kandi ntabanga ko nka amabere ya nyina ngo nuko agwaye amahere kandi byiza umwana mwiza yateye imbere nyina agwaye amahere aramuvuza agakira nuko rero biba bimeze twige kuvuza abavyeyi bacu kandi twige no kubakebura mu rupfasoni no kugira indero twige kugira indero merci beaucoup bro ndagushimira cyane ndabashimira cyane gose ndabayikaze aba diaspora bose bakoreza mu Burundi ariko barava mu bihugu bigiye bitandukanye bazi bashikira kuri 7 Lovers Hotel mushikira kuri 7 Lovers Hotel hari amashambure meza cyane gose ushaka gusohokana umukunzi wawe nahandi hantu hameze neza atari kuri 7 Lovers kandi burazi ko amaze no kugura yantuze fast food aro fast food ukeneye pizza ukeneye hamburger ukeneye udusambusa twihuta ukeneye jus cocktail barafise na pizza 7 Lovers nahandi rero atari ukeneye kuresha umukobwa yakunaniye acha kwemerera nahandi rero umuzana merci beaucoup na piscine nziza aho bona ko aba jeune bari ko baroga ukeneye abana bako bamenya koga bazane kuri 7 Lovers ndagushima cyane gose wewe wadukurikiranye warafite n'igihano kuva ku ntangusha ku mpera ndakwibutsa kandi kugira subscribe kugira ngo dukwize ababone ibihumbi 100 vuba cyane gose asante sana